Umwaka w'2024 ufatwa nk'umwaka w'intsinzi kuri we, aho yashoboye guhangana n'ibihugu vya Buraya mu ntambara ya diplomasi, ndetse ku bice hafi 80% yongera arayitsinda. Ariko kandi naho kwibagira yuko mu buseruko bwa Ukraine ibitero bidasanzwe vy'Uburusiya vyagiye vyigarurira ibice bitandukanye. Ariko kandi naho kwibagira yuko atanyambo ibura gahonzi Uburusiya nabwo bwagiye bukorwa mu jisho, aho hagiye haba ibitero bitandukanye haba i Moscow ndetse no mu buseruko bw'Uburusiya mu ntara ya Kursk, ndetse abagenerale bamwe n'abandi bagenda basezera isi. Reka duce hirya no hino mu ncamake y'uyu mwaka wa 2024 ku Burusiya bwa Vladimir Putin n'intambara ya Ukraine, uko amezi yagiye aragenda, mutahure ivyagiye biba muri kino gihugu. Wowe turagira subscribe kuri channel ya YouTube yacu Ivyacu TV, nakanyekeza ko kubikora kugira ngo amakuru atandukanye uze urayaronkera ku gihe. Ikaze. Reka duhere neza na neza mu kwezi kwa mbere. Putin yatsinze hafi impaga amatora yasa nk'uwitoza wenyene, aho yegukanye manda igera gatanu nk'umukuru w'igihugu ku majwi arenga hafi 98%. Gusa ibi kugira ngo bigigweho, Putin nawe ni umuntu atihanganira abamuvangira. Bamwe bari mu mvuto nka Alexei Navalny, mu gihe abandi bankiwe kwitoza nka Boris Nadezhkin yankiwe n'urwego rujejwe amatora, kandi yari yararonse imikono irenga 100,000 yasabwa ngo yemererwe. Uyu nawe numwe mu bantu batigeze namba bifuza yuko Uburusiya butanguza ibitero bidasanzwe muri Ukraine. Ibi rero vyagiye bituma Vladimir Putin atsinda hafi impaga amatora mu Burusiya. Ivyo rimwe mu vyaranze ukwezi kwa mbere. Reka twinjire ivyaranze ukwezi kwa kabiri. Mu kwezi kwa kabiri ku gihugu cy'Uburusiya hagarutswe ku nkuru idasanzwe, aho kwigenekerezo rya 16 y'ukwezi kwa kabiri ubutavuga n'ubumwe n'ubutegetsi bwa Vladimir Putin w'ibihe vyose ariwe Alexei Navalny yitaba Imana muri prison yari hafi y'inyanja ya Arctique, ni muri Siberia. Uyu yaraherutse gucibwa urubanza, aho yemerewe yuko azofungwa imyaka 19. Urupfu rwiwe rwaje rufatwa na bamwe na cyane mu bihugu by'uburengero nk'igihano Vladimir Putin aha abantu bose badashaka kuvuga rumwe nawe. Reka tuje mu vyaranze ukwezi kwa kabiri. Mu kwezi kugira gatatu, amakuru yagira avugwa cyane ku Burusiya yari yerekeye ububisha ndetse n'ubwicanyi bwabereye ku kibanza ca Crocus City Hall, ni neza na neza mu mugwa mukuru wa Moscow. Ni igitero cabaye kuwa 17 ntwarante umwaka wa 2024. Abantu bashika 140 biciwe mu inyubako y'umuziki, ndetse abakoze ibi bivugwa ko ari umutwe wa Kisilamu baraturiye ino nyubako. Moscow yoyo yagiye kure yagiriza igihugu cha Ukraine ko coba carinyegeje muri bano bantu kigakora ibitero bidasanzwe. Abakoze kino gitero rero bose Moscow yemeje yuko yabafashe, ndetse bamwe bakaba baraciriwe n'urubanza. Reka dusimbize neza na neza mu makuru yaranze igihugu cy'Uburusiya mu kwezi kwa gatandatu. Dusimbije mu kwezi kwa gatandatu, Perezida Vladimir Putin yatembereye muri Korea ya Ruguru
ndetse n'igihugu ca Vietnam ndetse anagendera igihugu c'Ubushinwa. Ni urugendo rwari rukomeye yarakoze nyuma y'imyaka 24 yari amaze ari ku butegetsi. Uru rugendo ndetse ruriko rugira n'ingaruka ubu kuko hasinywa amasezerano mu vya gisirikare harimwo n'ayo gutabarana ibihugu, bikaba ndetse byaratanguye guhererekanya abasirikare, ndetse binavugwa yuko ingabo za Korea ya ruguru zamaze kugera mu Burusiya. Mu kwezi k'indwi ntawo kwibagira urubanza rw'umunyamakuru wa Wall Street Journal n'ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Evan Gershkovich, aho yaciriwe gufungwa imyaka 19 kubera kwagirizwa ko ariko arakora iperereza mu gihugu c'Uburusiya. Uyu munyamakuru yarabaye uwa mbere apfunzwe nyuma y'ibitero bidasanzwe igihugu c'Uburusiya catanguje mu gihugu ca Ukraine. Twibutsa rero yuko uyu munyamakuru yari yafashwe mu mwaka wa 2023, leta ya Washington yagirije ko uru rubanza yaciriwe rwari urubanza ruteye isoni. Evan n'umunyamakuru wa Wall Street Journal, n'umunyamerika rero twavuga yuko yarasanzwe akorera kino kinyamakuru, ariko abavyeyi biwe bose bakaba bari basanzwe bamuka mu gihugu c'Uburusiya. Gusa mu kwezi k'umunani Evan yaje kurekurwa mu iherekanwa ry'ifungwa ntibagiranwa ryabaye hagati ya Moscow na Washington, kuko ku itariki ya mbere y'ukwezi k'umunani mwaka wa 2024 Washington yatanze Vladimir Karamurza na Ilya Yashin, naho ubutegetsi bwa Moscow butanga Paul Warren na Evan Gershkovich yarasanzwe ari umunyamakuru nyene nk'uko twese turabivuga wa Wall Street Journal. Tugeze mu kwezi k'umunani nyene Ukraine yatanguje ibitero bidasanzwe ku butaka bw'Uburusiya mu ntara ya Kursk. Ni intambara ya mbere iki gihugu cyari gitewe kuva intambara ya kabiri irangira. Iki gitero bamwe babona ko Uburusiya bwananiwe gusubiza inyuma kugeza n'ubu, aho Ukraine ikigenzura hafi ibice 35% by'ubutaka. Iki gitero hari abemeza ko ari cemeza yuko Uburusiya bwasize inguvu cyane mu buseruko bwa Ukraine, ariko bukibagira gucungera imipaka yabwo. Reka dusimbikeze mu kwezi kw'icenda. Mu kwezi kw'icenda Vladimir Putin atankomyi yagendeye Mongolia. Mongolia n'igihugu gisanzwe cyarasinye ku masezerano ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC, ariko yamaze gushika muri kino gihugu yahawe red carpet atambuka atsinona. Yamara mu kwezi kwa gatatu k'umwaka wa 2023 sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'Irahe yari yarasohoreye umutahe mpuzamakungu wo guta muri yompi Vladimir Putin ku birego yagirizwa byo gutwara abana bunyago ba Ukraine. Ndetse hagati aho Mongolia n'Uburusiya byasinyanye amasezerano arabana n'ibijanye ni ingufu. Mu kwezi kw'icumi Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya Yepfo batanguye gutangaza yuko Korea ya ruguru yatanze abagwanyi mu Burusiya bashika ibihumbi 13, atakindi bari bajejwe atarukuja gufasha ingabo za Vladimir Putin kugira ngo bisubize intara ya Kursk. Pentagon yemeje ko abasirikari ibihumbi 13 bamaze gushika muri iki gihugu, kandi kandi kuja muri kino gihugu byabifitaniye inkomoko n'amasezerano yari yasinywe hagati ya Vladimir Putin ndetse na leta ya Pyongyang mu kwezi kwa gatandatu, igihe Vladimir Putin yagendera Korea ya ruguru. Ukwezi kw'icumi kandi Putin yarongoye inama ya BRICS, ni inama yitabiriwe n'ibihugu 36 bikomeza kwerekana uburyo leta ya Washington yananiwe gukumira ubutegetsi bwa Moscow no kubushira mu kato canke se ku ruhande. Tugiye mu kwezi kwa 11 Trump yongeye gutsinda amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ivyaje kongereza ubwoba ko Ukraine ishobora kubura ibigwanisho bitewe nuko Trump yari yararahiye yuko
namara gushika mu gihugu intambara izomara umunsi, namara gushikira ubutegetsi intambara izomara umunsi umwe, ndetse azohatiriza impande zose kuja mu biganiro zigasinya amasezerano. Ni muri uku kwezi kwa 11 nyene leta ya Biden yemereye Kiev gukoresha ibisasu birasa kure kubera ndetse bigashika no mu gihugu c'Uburusiya imbere. Ibisasu vya ATACMS vyatanguye kwisuka mu Burusiya nabwo bwishura Kiev mu gutera igisasu karahabutaka ca Oreshnev. Putin yemeje ko igisasu atakindi kiriho bisa naco coza gitangira kino gisasu. Dutambutse mu kwezi kwa 12 naho kwabayemwo amaganya n'amarira kuko ubutegetsi bwa Bashar al-Assad yafashwe na Moscow hafi mu myaka 10 bwatembagajwe n'abagwanyi ba Hayat Tahrir al-Sham bari barongowe na Muhammad al-Shalah bashigikiwe na Turukiya. Ibi vyatumye uyu Assad ahunga igihugu ndetse ahungira i Moscow. Bamwe bemeza ko vyose vyoba vyaratewe nuko Uburusiya bwananiwe gukingira inyungu ndetse n'igihugu n'ubutegetsi bwa Assad. Kugeza ubu rero kino gihugu kikaba kiri mu minwe y'abitwaje ibigwanisho ba Hayat Tahrir al-Sham. Ukwezi kwa 12 kandi kwabayemwo urupfu rwa Lieutenant General Igor Kirillov, inshuti ya Vladimir Putin yarajejwe ibijanye n'ingabo zigwanya no gukingira ibigwanisho vy'ubumara na nucleaire n'ibinyabuzima radiation, biological and chemical protection forces, aho yiciwe hafi y'urugo rwiwe ku gisasu catezwe muga scooter ndetse kakaba karamuhitanye kuwa 25 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024 mu gihe abandi bariko barahimbaza Noel. Indege ya Azerbaijan Airlines yagize impanuka yitana abantu bashika 68. Nkuko vyagiye vyemezwa, ibisasu vy'Uburusiya ngo vyoba ari byo vyatumye ino ndege ihanurwa mu gihe yariko iregereza neza na neza muri Kazakhstan yerekeza mu ntara ya Chechnya. Iki gihe iyi ndege yoba yahitanwe n'ibisasu vy'ubwirinzi vy'Uburusiya igihe yoba yariko yegereza muri Kazakhstan, kuko ikibuga c'indege ca Grozny indege yariteye ijako cyariko gitegwa na mabombe adasanzwe yaravuye mu gihugu ca Ukraine ndetse na drone. Uko kwibesha rero bagahanura indege ni kimwe mu bintu bibabaje, ndetse n'urupfu rwa Igor Kirillov nimwe mu bintu bibabaje vyaranze uyu mwaka wa 2024. Ngayo nguko ivyaranze neza na neza muri aya mezi 12 aheze y'umwaka wa 2024 igihugu c'Uburusiya na cyane mu ntambara cyarimwo